abaserveur banyaruka niyagira umuntu abura umuserveur umuntu amwakira hano ni bitu butemo tunawe 1 2 Anipo. Yes, one. Yes, one. Mwiriwe. Muraho. Mwiriwe. Abameze neza muduza amaboko abiri abiri ndayo muzaba mukoze. Imana bamugisha cyane mwikomera amashi menshi. Yes, ga muri VIP mwikomera amashi menshi. Muraho. Mumeze neza. Muraberewe cyane. Yes, abanishe 50,000 bari hehe. 50 mumeze neza. Ibi ni sawa. Murakomeye mwikomera amashi menshi. Abanishe iyo micumi koma amasi numve. Abanishe iyo micumi koma induru numve. Igihe cyose abantu bari amahera make baba ari benshi ariko bakajyerwa gusumba barishe VIP mwikomera amashi menshi. Yes, nuko rero twamaze gutangura igiteramo cyacu cy'uno munsi aho turi kumwe n'aba DJ badasanzwe. Amashi menshi kuri DJ Brian kuva mu gihugu cy'u Rwanda mu mukomera amashi menshi. Arasohoye. Yes, amashi menshi kuri DJ Israel afite amazina 12 yitwa DJ Israel Ntwari Rwagasore aka Cedric Cabros Cobal Shubahiro n'ayandi menshi mu mukomera amashi menshi. Rimwe na rimwe amazina y'iwabo arayibagira kubera ni menshi rwose. Mwamaze kubamenya. We love music. Tuza kuba turi kumwe Starboy meze neza. Tuza kuba turi kumwe na Wiz Design umwanditsi w'indirimbo Be Mine. Tuza kuba turi kumwe n'umuririmbyi agiye kugaragara ku nshuro ya mbere nyuma yo kuva mu iwera rikuru rya Mpimba ariwe OLG Oleg. Tuza kuba turi kumwe na Inga, Alvin, Smith, Lavash, nitwa MC Ami Pro. Dusimira umuntu wese ari muri kino kibanza, dusimira abantu bose badushyigikiye kugira ngo kino gikorwa gishobore kuba kiriko kigenda neza kuri uno munsi. Abagiteguye ndabasabye mukomera amashi menshi muri twa Simplice mu mukomera amashi menshi. Aya masi make ku mateka yakoze mu ngongera amashi menshi Simplice n'umuzera kiri muto ariko akora ibidasanzwe niwe yatumye kino giteramo kigenda neza mu mwongere yandi mashi menshi. Dusimire management ya Kenison bandi bamugisha. Dusimire witwa Paso n'abandi. Kino giteramo kigiye kuba iminsi 2. Uno munsi turi ngaha i Bujumbura, ejo mu gatondo tuzoba dufashe yihuta twerekeza neza na neza hariya mu ntara ya Gitega muri capital politique. Imbere yuko dutangura mu nkundire ndabashimire buri mwese mwashoboye kuza hano mwikomera amashi menshi muri abantu beza cyane. Yes, nabonye abantu batandukanye. Dusimire Neraje imbere batanga amafoto meza. Imana ibahe umugisha. Dusimire banyere kino kibanza turi Miki Avenue du Large. Dusimire Yves, dusimire Fiston. Imana ibahe umugisha cyane. Dusimire umuntu wese yagize icyo akora. Dusimire Kulab mwarakoze. Dusimire cyane Alpha Group bakora ama design meza. Dusimire Bezeko Company Eric umeze neza. Dusimire RPS isanzwe irongowe n'uwitwa Michel. Imana iguhe umugisha cyane. Dusimire amasamirizi yose yano mu gihugu cy'u Burundi. Dusimire imboneshakure. Dusimire ibinyamakuru Akezanet. Imana ibahe umugisha. Dusimire Buza FM. Dusimire Star TV. Imana iguhe umugisha. Neraje imbere. Dusimire umuntu wese ari muri kino kibanza. Nabonye amenyesha amakuru batandukanye. Nabonye muri Hitop TV. Nabonye abantu nk'aba Kapiteni n'abandi ariko nabonye n'ababosi batandukanye bose ubushobozi bwabo. Hariya ku rundi ruhande Eric umeze neza. Eric uraho umeze neza cyane. Nabonye witwa Fiston. Nabonye hariya Mathieu n'abandi benshi. Eric kuva mw'isiramu rikomeye cyane mu kanya muraza kubyumva ariko ingo basaze mukomera amashi menshi bano bana. Komera amashi menshi bano bana. Komera amashi menshi bano bana. Impamvu ndababwiye mu bakomera amashi menshi aba uko mubabona
nibo bagiye gutanguza show yacu y'uno munsi. Aba ni abana bavutse nkatwe ku mezi 9 ariko bavuka bafise ubumuga bwo kutabona, ariko bafise impano idasanzwe cyane. Ku rundi ruhande hariya murabona yitwa Patient. Ni sawa? Meze neza? Vuza batterie bakumve. Vuza. Amashimwe kuri Patient. Merci beaucoup Patient. Afise ubushobozi bwo kuvuza batterie neza kandi atabona n'amabageti ariko akayivuza neza. Uyu yitwa Phineas. Uyu nawe yitwa Jafar. Aba bose bagendana ubumuga bwo kutabona, basanzwe biga mu ishure ry'abatabona hariya Igihanga. Yes, Igihanga. Bafise indirimbo bakoranye n'uwitwa Bife Solo Flow, indirimbo yitwa Umwana. Nibo bagiye gutanguza show yacu. Mutangure, Imana iguhe umugisha. Yes, sir. Take sasa. Jesus, you love me too much. So come on. Thank you. Yes, mugomba bakubona mu gwitwa Horana Band. Donc turasoza ndagira ngo kutabona. Ariko donc turabona umujya huriye sa. Rero turashaka vibe. It's right. Turashaka vibe. Ndashaka uze gutuya ko tunezerewe ko munezerewe tugadushimira n'abadabona mwanya. Yesu Kristo abarabigiza. Tubashe kumara amasaba musicien bariko baracekinga baraba ko instruments zabo zivuga neza. Tubakomera amasaba musicien hariho Patient kuri batterie, Patient drama, kuri clavier CBB, bass César, solo Shadrach, nawe ntabwo abona ariko ari mu basore beza bakubita umuziki ndundi bikagenda neza. Yes, ndashaka tube turafatanya seko tute enjoyinga mu kurindira ko imiziki bigenda neza. Ndashaka mufashe turirimbe quelques stèles ko imana nziza. Akatika kamukwiriye nimo kuvomera n'ugututwiga igicane ry'amabwiza ufatanyije ikibondo abavuga bose icuwiza arakenera kubwizina kugira n'ubwene gihugu kitibagiwe no kugira amagara meza. Abashaka kumfasha ukikuga ingwara zose z'ibyadu uburenganzira bw'ijana ku ijana no kujana ku ishure nimubakunde ubaryo bashaka bagumira iruhande ijoro n'umutaga kandi nimubakunde ubaryo bashaka bagumira iruhande tujyasiya ijoro n'umutaga. Thank you. Ngabo yeah. Gadi ngabo Usano nimubakunde ubaryo bashaka bagumira iruhande ijoro n'umutaga.
Thank you.